Christian asigaye afise chaîne ya YouTube. Yego. Indirimbo nabyo ndayumviriza. Horaho. Ashaka neza neza cyane umuntu yambwiye ngo arafise chaîne ariko mwarondera Christian mubona nimbona. Oya, none kuri YouTube kuri Christian Mbona muronka kuri Christian Ndugu. Ni Christian Ndugu ya musanga kuri YouTube. Reka ndabe message ya Françoise n'abakecuru bo nawe usubira ku kazi ryari mukanya nashaka yakanya gatahubwo ase mukanya cyari kibose nanje ntarahe reka ndabe ashaba abakecuru jando ngikiye Yesu mbega abagore bari free ako umuntu akuzashaka kugera gutya mukuru aba bantu ntibazopfa bashaje ahubwo icoma nawe ugasaza uko ahubwo ntibavuye mu bwana yewe gawe uyu n'umuti ukuramba ahubwo yaba nanje nkora ututuntu cyane baza yuko izi stress z'akazi zitosubira kumena umutwe ntabwo bararushakaniye gufashwa mbona ibyo bitera stress kurusha reka reka bamwishyure bashaka umega seriveri arampamagaye seriveri ahubwo mubwiresha ko tuzo burungikira intererano muri eko kashi jena skota problem yego ngenda mwita halo bite seriveri isawa shani yaza ko urubanza rukugejeje kure ibintu by'amamariyaje biraruhisha n'ibyo none umeze gute aya aho ni sawa no oya vraiment oya ibyo ntibishoboka ni iki kitatahura no je ntushaka kuntora guca ukanshira muri komite a 3 semaines ya mariage ntibikunda kandi wose ko twabonanye rafapasi nta mwanya waronse ntugaye rero je ndishesheti rishaje utora aho ubonye nyene ya remplacement nyene gutyo ibintu vya mwe na Olivier byakajagari ko ku munota wa nyuma jeje sindimwo fo kunteguza kare neza aho rero byo banza gwa Sandrine twaruteguye beaucoup plus tôt babimbwiye kare twe tuzi n'abantu tuzokorana ahubwo ndakugije ukuri tubabuka a 3 semaines du mariage ukamengo jenje ko mbe chef wa comité wa protocole bambe none president wa mariage wawe ninde agutoza abantu a 3 semaines ya mariage bwa bundi burya tuganana tutazinanye vra je ndafise ibibazo byinshi ntushobora kunjanirana kuko urumva a 3 semaines de mariage bafise ibibazo byinshi cyane est-ce que ça mwarayitoye nzoba njejwe iki exactement no oya no aya sinzi n'abantu bangahe tuzo protokora hapo sasa aya kareka ndafise ibintu byinshi bingoyesha nanje ndafise ama responsabilité menshi nico gituma wari kubimbwira bien plus tôt tukabitegura kare ukabimbwira ha 3 semaines ya mariage nta kundi bifate sawa uramukashije nawe nakagendeye abantu bararenza shanda gusavye nakugengwa iki ndamubere president wa protocole bambe ntuze ntware protocole muri mariage yiwe a 3 semaines ya mariage none umufata kugirira confiance ganata kumbwira confiance ça veut dire ko kamwe hari amanama bagize imbere
hari izindi nama bagize dushobora kumbwira ko 3 semaines ya mariage atanama nimwe bagize uwundi we yari hehe urumva naho biba bimugoye cyese nibaza yuko ariko banza ukamushimira ukamubwira uti nukuri ndagushimiye kuba wanyiyumviriye ariko gushika uhondagura ivyo ni byandi by'iwanyu nizere yuko ataguhe umutima erega y'uruhago none umuntu ari désorganisé dushaka tubigenze gute a 3 semaines mariage hajyo usanga yagiye yahuye n'akabazo natana ariko ntuzi yuko ari utubazo natwe tadushigiye turiko turategura mariage sivyo yambwiye muga usanga hajya aca yiyumvira umuntu abona ari pratique azorondera abandi bashobora kubanguka abwire nka wewe kintu ushobora kumbwira 3 semaines de mariage quand même uze gufasha protocole ntazi ndagitahura ico uvuze mugabo la manière pana kumumva umutima oya si ibyo nishaka kuba clair wabizi yuko umuntu je iyo mvuze ego ndayasuma ndanka yuko aza kwibaza ngo namwemereye kandi bice biza kuntera ingorane après non oya vraiment non c'est non kandi wabizi ko abantu ubwira non ntibumva ukumva umenga uteguza gusigura edayenda mbwiye none ntikwiye none yagumye yasista cyane ibintu byawe ubona ibintu byose by'wanyu byo kwama urumva ntaco gerage navuze no ntibikwiye oya we wamubona ibintu du mauvais côté ikintu cyose ubona n'ikibi urabona aka kanya ambwiye ati ndabigusavye nambwiye ntibishoboka ashaka iki kindi kirenza cyangwa tese ndabumva mwebwe ye message nakubwiye yuko tuzomuterera basi atanera ako kamurari ico yarambaje ko nzomwera umuntu ashobora gutwara protocole simvye kumuterera ça c'est un autre sujet je zo bitreta après barabe je mbona ahubwo niba musaza kumusaza bizabagora ibintu by'amasantima yanyu yo kupfa kwemera aho ubonye mwaje sindimo ivyo birabara faites sérieux 3 semaines sérieux mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mherereye hose kanze muri baho ibiganiro mushikirizwa na Olivier na Nathalie nizere yuko naka gakino hari ico mugakuramwo ariko tubanze gushimira hari abantu benshi batondekera fois passé bariko baratubwira yuko kanya gakino bagakunze tongera gushimira na Claudine yaduserukiye muri Swede kandi bravo wakinye neza gose hama uyu munsi ikintu tureko turerekana cyane nizerekeranye n'abamelankolike kandi uyu twicaranye uyu turi kumwe n'umumelankolike injana kwijana ariko ibara yarafashije nshingire ntaye vraiment yuko les côtés négatifs ndiko ndiga kuzarambuza cyane mugabo umumelankolike hari hose kandi nimugira muranja zigitsura rero nkuko twaba turayivuga twariko turakina umuntu nk'umumelankolike n'abantu bakunda ya cadre nico gituma kenshi iyo umumelankolike avuze no ni no iri vrai ndakunda kubona yuko kenshi ntibasubizemo cyane umumelankolike kuko barazi ko no ibigoye rero yatahuye yuko umenga ntiwamwumvise hari ukuntu umenga ashaka gukasa bisigura ko mu migendano ushobora no kugira uti uyu muntu nta diplomasi agira kuko ntawe bagira ntituzi gupara le langage des autres kuko icyo twishize mu mutwe nicyo cyagitezo gukora iyo dutangaje kandi ukadushira mu bintu tutiteguriye pardon usanga bitudestabilize en fait au fond ntitwanka kuranda service ariko twanka kuba ne pas être à la hauteur cyane ivyo yaravuze vyo kuvuga no ndazi yuko n'abana bacu iyo wewe avuze no nigake bamusubizamo ariko je barumva yuko hakirimo marge ya négociation barashobora kunegocier barashobora barabe kuko papa tugize isura y'uburuma arashobora guhindura ariko Nathalie kenshi aho yashize naho nyene murabona nk'aka video turiko turaraba kabadamu kenshi ikintu kibagaragaza abamelankolike n'abantu batinya kumaramara c'est vrai donc tubonye ama video nkajya ucumenga uwibonye ukura biko c'est pas possible ndi kunda kora ibi no nta blague birimo ariko nk'abasange turagira turi permettre abafori menshi kubyo rimwe na rimwe ibintu biri kadre usanga bisa n'ibiharuye ariko iciza turigishanye nka Nathalie yarize kwanka ariko akoresheje diplomasi imvugo mbabarira mu matwi yego
kandi kariko Paul kiga kuba à la place de l'autre byashe ngo bifata gute mu gihe ukumva kuko no mumera kuri kumukashije cyane nawe nyine ariko kubera wewe ibintu biri simple amategeko ari clair niyo yumva rero ushize muri nguvu aho umenga automatize umenga utangwe kumucira urubanza ariko utamucira urubanza yego rero nico twariko turavuga ndibaze yuko hari abantu bibona abantu bakunda ibintu biri cadre n'abantu tajamiranya kuko batinya yuko bokora ikintu n'igishimwe rero kugira gishimwe ifo yuko acitegurira ifo yuko abafisa amadonye yose urumva nkujya muntu yamugiye ku munota wa nyuma rero nimba bana n'umuntu w'umumelankolike cyangwa ukorana n'umuntu w'umumelankolike ntumujaniranye mufatira umwanya hari abantu rimwe na rimwe bidogera abo babana akavuga ngo uyu muntu nta mutima agira oya arawufise nuko utamuhaye umwanya ngo mubitegure neza canke ntimwashize ku mutima les mêmes choses umwe yashatse gufasha abantu undi nashatse ko ibintu bikorwa neza urumva mwese murondera kimwe murondera iciza ariko umwe ni ciza gikora k'ibigumbagumba by'abantu ariko uwundi ni ciza muri resultat zigaragara ziboneka rero urumva umumelankolike arakenewe cyane muri societe mugabo hari akabazo gatoyi ahuragira nuko ararondera rwose perfection ni nacyo gituma rero kimwe mu ngorane agira yama agira ibintu byo guprocrastina donc gushira ejo icyo yari gukora uyu munsi kuko acimvira ko aba yizigira yuko aza kugikora neza rero ashobora kugishira ejo kugira acimvire neza kurusha arabikora cyane mugabo rero birashobora gutevya abantu mubana bikanashabuza n'umuntu mubana ko ndatwa ibintu mwemwe uri byasha yashivuga ati ndatari ibintu byumvikana kandi urivye ko aramusanga ni normal ari itupa ariko umuntu akurike ni itupa nico gituma ashobora kuba énervé umukete à 3 semaines d'un mariage wewe mariage abanza kuyimva uwo munsi avuga ngo yego je vais me marier atangwe gupanga mariage uwo munsi cyane ni naco gituma harakantu nacishijemo muri kaya gakino vuga nti wewe wamubona ko tembe gusa en fait ico ni kintu kindi gikunze kenshi kugaragara ku bantu baba melankolike barabona ikitagenze neza imbere yuko akubwira n'icyagenze neza skife yuko ubana nawe cyangwa ukorana nawe hari igihe rimwe na rimwe uba frustré ukumva uti ntiyigera yapressije ikintu na kimwe nkora nacyo gituma ubutumwa bwiza butubwira iki butubwira yuko perfection twayironse muri Kristo Yesu nk'umukiristo melankolike hari igihe yama yicira imanza kuko yaba yumva yuko mbega ntiyahimbaye Imana ya perfection yagomba gushikamo ntiyigeze yishikamo ariko perfection utaboneye muri Yesu ntiyigera iba perfection nico gituma Imana yadufatiye hamwe idushira mu mwana wayo maze ivuga ngo perfection mwayishitsemo muri we andoro yewe ntashobora gushika amen sinzi ku bantu bibaza ibibazo byinshi hariyo audio twagize kuvyerekeranye n'abamelankolike mushara gusanga kuri site yacu yitwa Baho podcast wifuza gose gushora kwiraba ashaka kuja kuri YouTube akaraba ama video n'ama audio amen ama commentaire yanyu turanyiteze kuko ama commentaire yanyu niyo dukuramwo ibintu byinshi aka gakino twahereye ko kaba badamu ndaze na ka video karabye kenshi n'umuntu mu badukurikira yakandungikiye ariko arambaza twenga mu mbeo wababoho bafise temperament uko biri ko sesa bamelankolike c'est sûr sina ba phlegmatique ariko nini bari muri categorie y'abantu bari extraverti rero Imana ibahezagire mugire ijoro ryiza abantu mugire umunsi mwiza bye amen.